Hari amakosa amwe usanga abasore turiko turakora tutabizi natwe, kwa kundi usanga twicaranye n'abantu ugatangura kuganira inkuru ugasanga yaryoshe, rimwe na rimwe ugasanga uri kuzanamwo ibiganiro bitari bikwiriye, wibaza yuko uriko uryosha inkuru kumbe uriko wishira mu mutego wisuzuguza, bituma n'abantu bagufata ukutariko naho wabivuze umenga yari blague canke umenga zari inkuru mwari murimwo. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu bitanu udakwiye kwirata mu bandi canke udakwiye kwirata mu bantu. Ibi bintu ubikoze canke uriko urabikora umenye yuko uzoba uriko urihemukira wowe ubwawe, kandi ibi bintu nimba ubikora canke nimba ubibayemwo rimwe wakwiye kubihora ukavyimenyera wowe ubwawe, ukavuga ati ibintu naho ndabikora simpaka ndabibwira abantu canke simpaka ndavyereka abantu, naho twaba turi mu nkuru muri blague canke turiko turagira joke, kubera yuko rimwe na rimwe hari amajambo tuvuga twibaza yuko turiko turafina, ariko uwo tuyabwiye canke uyumvise akayafata mu buseriye. Kandi nimba ashaka kumenya ukuri uzokumviza ari amajambo bakubwira canke bakuvugaho mu gihe muriko murafina. Nimba wisanze hano hantu rero uri mushasha, icyo usabwa gukora ni iki? Kora subscribe canke ukore s'abone kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba warayikoze naho genda muri commentaire udusigire icyumviro cawe, naco tuzogisoma tugikorereko. Ikaze kuri G4G. Ikintu ca mbere rero udakwiye kwirata mu bantu canke udakwiye kwirata mu bagenzi bawe, kandi kibi cyane ni ukwirata abakobwa mwaryamanye. Iki kintu ni kibi cyane, kwa kundi niba muri mu nkuru ugasanga uriko babwira ngo jewe nabomoye naka, ngo jewe ngeze ku bakobwa bangana uko, ngo naka na naka, ngo bose ngo hajye narahejeje. Iki kintu bawumva umenga ni blague, kandi mujya mwanya abasore mu bagenzi bawe canke abantu muzo muri kumwe bazo gukomera amashi ubone yuko bakwemeye, nawe uce wumva umenga uri king. Iki kintu ugikoze canke ni wakivuga mu bantu uzoba uriko witesha agaciro, kubera yuko ikosa ryose uzokora ni wanyerera gato gusa ugakora ikosa rimwe mu buzima bazovuga bati niba abakobwa yishinga. Ni wakena canke ni wagwa mu gatego kamwe gusa ugasanga ubuzima ntibiko bugenda neza, ikintu ca mbere bazotangura kuvuga ati niba abakobwa yamamwo ni za maraya. Hanyuma naho vyoshika ukaronka umukunzi canke ukagenda kudraga gutereta umukobwa, abagenzi bawe canke bamwe babibwira barashobora kuzunguruka bakavuga bati ujya muhungu mukundana canke ujya muhungu akurondera ni maraya canke n'indangira kubera ibyo wavuze. Ikindi naco, hari ikintu usanga twibesha cyane abasore, ugasanga umusore ariko avuga ngo kiriya cana ngo jewe ngo narakiriye, ugasanga uwo muntu avuga ko yariye wewe amurusha amafaranga, amurusha revu. Kwa kundi usanga umukobwa yaraye umusire queen canke kwa kundi umukobwa usanga asoka n'abagabo benshi, hanyuma wewe ukipfuza ko muryamana akemera ukamuha amafaranga yawe, ugasanga wowe uracari muri geta ariko wa mukobwa wasigaye agendera mu modoka. Ikibazo cyo ndakubaza ni ese niwe wamuriye canke niwe yakuriye? Inyishu nuko ari we yakuriye, kubera yuko uravye neza akusumvye ubuzima. Wewe uracari muri ghetto, nawe asigaye aba mu nzu nini yagutse kandi afise n'imodoka kandi amahera amwe yakuye iwawe. Iki kintu rero nimba usanzwe ugikora vyicecekere uvyimenyere n'ivyawe, nta mpamvu yo kwirigura bibwira abantu, kubera yuko niba bibwira abantu uzoba uriko wishira mu mutego w'ubuzima. Cyo bitari cyo cyose cyangwa cyo gushikira, nta kindi kintu bazovuga, nta kindi kintu bazogushinja. Rimwe na rimwe urashobora no kubabwira ati ngurana amafaranga kugira ngo iki n'iki n'iki, bakashaka kwishura bati ayo mafaranga ugira batware mu bakobwa, ugira batware muri bwa bumara bwawe. Ugasanga wewe urabuze n'ahantu na hamwe usaba ubufasha kubera yuko wavuze iki kintu kandi wari wibaza ko ari joke. Rero nimba iki kintu usanzwe ugikora, raba ukigabanye ugice burundu mu buzima bwawe, uvyimenyere bibi vyawe nyene. Kandi abahungu benshi usanga tubikora tuvuga ngo naka ngo jewe ngo namutuye hasi ngo ebana ngo vyagenze uku nuku, ugasanga ni joke. Mugumenye yuko ico uri kurarema mu bandi ntabwo ari kiza na gato. Ikintu ca kabiri udakwiye kwirata kandi ari kibi cyane gishobora kukwicira ubuzima, ni kwirata abantu muzinanye canke abantu mwahuye. Ugasanga muri blague muri ko muratera inkuru, ugasanga ukavuga ati jewe naka turazinanye, naka ujya mu generale n'umugenzi, ujya mu generale ujya mu star, jewe turazinanye, canke ujya mu boss ati je twamaducata twamatubivuga twamatuvugana twamaduhura. Rimwe na rimwe ukerekana n'agafoto mwari fotoje bigashika, wowe uri kurabikora wumva umenga ibintu normal, wumva umenga ni bisanzwe, wumva umenga uri kurabivuga kugira ngo bagutinye. Ariko umenye yuko icyo uri kurarema mwabo bantu muri kumwe canke mwabo bagenzi bawe, ikintu ca mbere baremamwo si bose bishimiye kuba muzinanye nabo bantu. Ca mbere wumva ko ari urwanko cyatangura kugirira inzigo. Ica kabiri naco nuko umunsi wagize ikibazo
hari igihe bazokwirabira ku ruhande bavuge bati wewe sha ntubwo uzinanye n'ababosi, wewe ntubwo uzinanye n'abanaka, canke naho abatelefone ateyana je nkeneye ubufasha bakaca kubwira bati telefone y'ababosi bawe mwirigwana, ntavuze yuko uzinanye n'ababosi. Iki kintu rero nimba umuntu muzinanye ari umubosi wewe ata mafaranga ufise, nta mpamvu yo kwigura agenda babwira abagenzi bawe, nta mpamvu yo kwirigura agenda kwitera kw'inkuru ko nakamuzinanye. Iri kosa ni warikora mu buzima uzoba uriko wiyicira inzira, uzoba uriko urizibira inzira. Hari igihe abo bantu ba muri kumwe ashobora kumva kadiri bakavuga ati naka ntitwomuhamagara kubera yuko agenda n'aba boss, ashobora kuba afise inoti ujya ntitwomwishinga, ugasanga amahirwe aragucitse n'ubwo buryo. Rero nimba uri umusore, iki kintu naco si ngombwa ko ukivuga mu bantu cyangwa uciyemera ko mu bantu ukagenda uravyirata ngo tuzinana naka. Ibi bintu bituma bikwicira inzira. Rimwe na rimwe n'igihe usanga uwo muntu muzinanya kushobora gukora amafuti cyangwa amakosa, ugasanga ni uri kurabitukwa aho gati wa mugenzi wawe nuko wa mugenzi mwawe haramugendana nuko bimeze. Rero iki kintu uri nk'umusore nawe urabe ucirinde ingeso uyiveho burundu. Ikintu ca gatatu udakwiye kwirata uri umusore mu bandi bantu canke mu bandi bagenzi bawe, no kwirata ibintu vya papa wawe canke ibintu vy'umuryango w'iwanyu, ndavuga ibintu vya famille y'iwanyu. Kubera yuko akenshi usanga ari abavukiye mu bakire, abandi bakavuka mu buzima busanzwe, mu gwacu usanga afise abagenzi batandukanye. Ariko ugasanga umuntu n'umuhungu yama ari mu bagenzi be bavuga ati iwacu 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 iwacu. Ico umenye cyo nimbura umwana w'umuhungu aho wavukiye naho witirirwa mugabo si wanyu, kubera yuko nawe uzosohoka ugende kugira iwawe. Rero nimba ukicirata ibintu vyiwanyu aho ukomoka, umenye yuko nta buhungu bukurimwo, kubera yuko abantu bose muzaba mugendana canke muzoba kurabwira ivyo bintu bazotangura kugusoma mu mutwe, bazotangura kubona yuko wewe atacuri, papa wawe atari canke mama wawe atari, ivyo bisigi bidahari babona yuko wowe atacumaze. Ikintu ngaho ukwiye gukora, ntukigere canke ntukavugavuge ivy'iwanyu, ako nimba muri mu nkuru ukatangura kuzana ngo iwacu bimeze uku, ngo iwacu bimeze uku. My friend, ayo uzoba uri kurishira mu mutego wowe nyene ubwawe utazi, kubera yuko abantu ntibaryoherewe kumva iterambere ry'uwundi, abantu ntibaryoherewe kumva ivy'iwanyu. Mutere inkuru zisanzwe, mutere inkuru zari zibazanye ngaho, mugabo apana kuvuga ibintu vy'iwanyu ngo papa ngo afise ibi, ngo iwacu bimeze uku bimeze uku. Niki kintu ntuba ukwiye kucirata, kubera yuko abantu basambura ico bazi. Harimo n'abantu bashaka gutega imitego kugira ngo ubwo mu mutego na gusa kubera bumvise yuko iwanyu bimeze uko, bandi nabo bagatangura kukwiza imigambi ingene mwokwiba amafaranga y'iwanyu, bavuga ati none nimba iwanyu mufise ibi, kubera iki ukenye, kubera iki turi mu buzima, none ntihogenda ugatora ibihumbi amajana ngahe nkakwereka ibintu ukora. Ugasanga utanguye kubana nabi n'abavyeyi kubera ivyumviro vy'abandi, ariko intango ari we watanguye kubabwira ati iwacu dufise ibi, iwacu bimeze uko. Rero nimba n'uwo muco ufise uwucikeho burundu, witangure kuvuga nk'umuntu afise ubwenge, nk'umuntu afise mu mutwe hakomeye cyane. Ikintu ca kane udakwiye kwirata mu bandi bantu ni ibikorwa wakoze, twovuga mu buzima bwawe, cyane cyane ibikorwa bikwerekeye wewe nyene wowe ubwawe. Akenshi uzosanga abantu tuba turi mu bandi, ukahaguruka ukavuga ati je nakoze ibi, je nashitse ibi, je nashitse kuri ibi nibi. Uriko bivuga ubona bose bakoma amashi, ubona bose bumva umenga ibintu ni sawa bimeze neza, mugabo hajya aye mu baba baricaye ngaho cyangwa muri kumwe, hari umuntu mu mutima we bavuga ati kubera iki jewe, kubera iki bitabaye kuri jewe, kubera iki ariko aratwishima ko ariko arigaragaza ko ashoboye, ko ari umunyembaraga. Harimo n'abantu baca bahera hajya nyene bakugwanya bavuga bati nakayishima kubera ashitse kuri ibi nibi nibi. Hama ikindi naco, uri nk'umusore hariho ibintu usanga umuntu ariko yigaragaza mu bikorwa vy'ububwa. Kera niho wumva umusore canke umuntu w'umupapa ariko akubwira ati jewe nageze ku myaka 23 ufise amafaranga angana uku canke ufise inzu ingana uku. Ariko uyu munsi usanga umusore ashobora guhagara mu bandi basore bagenzi we canke mu bandi bantu akavuga ngo jewe, ugasanga ariko yirata ngo jewe ngo ufise imyaka 25, ngo umugabo ngo natangiye ngo gukoresha ngo imiti yongera akanyarigabo kugira ngo mbomore neza ngo abana b'abakobwa ngo ku myaka 16. Ugasanga nivyo biganiro nyene vy'ububwa ariko arabwira abantu. Ibi bintu nta nahamwe bizopfa bigushikanye nimbuka icirati, ibi bintu nta nahamwe bizopfa bigushikanya, ahubwo bizogushira hasi, wisange uri hasi, kubera yuko nta muntu azosubira kukubaha, kubera yuko nta muntu azosubira kuguha agaciro, kuko abenshi baha agaciro ibyo umuntu avuga imbere yuko baha agaciro umuntu. Ikintu ca gatanu arico ca nyuma,
nk'umusore ikintu udakwiye kwirata mu bandi ukwirata ivyo uzokora. Aha ndavuga imigambi ufise n'ingene wayiteguye. Hamwe usanga hari gusanga umuntu yicaye mu bandi avuga ati jewe nateguye umugambi umeze ukuntu kandi sinzohusha, akabivuga mu majambo akakaye, mu majambo akomeye y'ubwiyemezi. My friend, wowe ubona umenga ibisanzwe kandi ubona umenga uriko urabumvisha kugira ngo nabo bakore, kugira ngo nabo bamotive. Ariko menya yuko aha ku isi tuvyuka tuja kurondera ubuzima kugira tubeho, ariko hariho n'abandi bavyuka barondera ubuzima bwacu kugira babutwambure. Rero nimba wewe ugenda kuganiriza abantu ukabiyemeraho imigambi ufise canke amaproje ufise, umenye yuko ufise amahirwe 60% yo gushika kuri ivyo bintu, kubera yuko 40% abo bibwira ni washobora gusambura, kubera yuko umuntu ntasamburwa n'abakure, umuntu yononerwa n'abamuzi kuko nabazi ico wateguye. Rero nico gituma iki kintu udakwiye kucirata nk'umusore canke nk'umuntu afise intumbero iyo ari karaja. Ubukeneye kubigira ibanga, mugatera inkuru y'ivyaho nyene, rimwe na rimwe vyashika mbere ugasanga muriko mutera inkuru ku bintu bindi bisanzwe bitanakwerekeye kugira ngo ntibakumenye cane, kubera yuko abantu kukumenya niko kukumenyera, kandi kukumenyera bizana agasuzuguro bikarema ubwansi bwinshi. Nimba ikiganiro cyo kigufashije canke nimbugeje ikiganiro ngaha, menya yuko dutereye umusanzu ukomeye cyane kuri G4G. Ndabashishikariza gukomeza muri aba biganiro mushiramo na commentaire. Jewe mwumva ni Roy G kuri G4G, mubandanye mukora subscribe. Murakoze.